Shalom bakunzi ikiganiro kanguka uno musi ku munsi wa kane mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Shalom wakunzi ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa kane, murazi ko ku musi wa kane tuganira ku vyerekeye guhindura ivyiyumviro ariyo changement de mentalité. Kuva ku itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi twaganiye ku nyigisho nise kubera iki twokwirinda amadeni adakenewe. Murazi ko nabasiguriye yuko ntariko nababwira ko kizira gufata ideni, ariko no kwanza kwibaza ikibazo kubera iki mfata ideni. Umaze kubaza ico kibazo uzosanga hariho amadeni adakenewe. Nababwiye yuko imvo nyinshi z'amadeni ni zibiri. Hari amadeni nita mu gifaransa de consommation, uvuga yuko ni ikintu ukeneye kuronka, kugikeneye kunezereza. Hariho imisi mikuru, hariho urugendo, hariho kwambara neza, hariho kugira telefone igezweho, kugira imodoka nziza. Iyo yose niyo bita amadeni yo gukonsoma canke gukoresha ikintu ukeneyeho nyene atanyungu n'imwe irimo. Hakaba rero amadeni y'umutahe canke production canke investissement. Ayo rero niyo tuzoganira kuwa kane uwe mu ndwi iza. Ariko ayo niyita de consommation canke ikintu ukeneye gukoresha aho nyene kubera ufise ikintu wifuza. Ndashaka dutahure neza ko ayo madeni nta butunzi buvamwo, ntushobora gutera imbere n'ayo madeni. Ayo n'amadeni y'ibintu vyaho nyene kubera wumva ikintu ushaka mu mutima wawe, ariko ntushobora gutera imbere n'ayo madeni. Kandi ayo madeni kenshi azana umutwaro mushasha. Warusanga ufise umutwaro hamuzanye wundi uje kongera ko utari bukize ikibazo wari ufise. Ndakunda kubabwira nti ukufata ideni kubera ikintu wifuza si bibi, ariko baza kwiyumvira ugaharura, ukagira ibiharuro, imibare, ukaraba yuko vy'ukuri ni washobora kuzokwishura ayo mafaranga. Tufatanye nka banki kuri akata ku mushara wawe, ubuzima bwawe buzokomeza. Kuko ari ibintu biba byankenerwa udakwiye gukorako. Nk'akarorero, umuntu afise umugore n'abana mu miryango, ntushobora gufata ideni yugira imisi mikuru canke gufata urugendo canke yugura umuduga mwiza uzi yuko nibatanga gukata ayo mafaranga utazoshobora kugura amata y'umwana. Umwana muto agikeneye amata kugira aronke amagara meza akure. Wabishobora utarafata iryo deni, ariko iryo deni wafashe ritumye bikunanira kuriha amata y'umwana nk'akarorero. Cyangwa ugasanga iyo deni nibatanga kuya gukata uzosanga udashoboye kuriha inzu ubamwo. Kare warusha kuyiriha, ariko kubera ayo madeni ugasanga ntushobora kuriha iyo nzu ubamwo. Navuze akarero k'abantu bakunda gufata amadeni kugira abana babo bige mu mashuri meza, kandi ivyo ni vyiza, vyerekana ko ukunda abana bawe, ushaka batera imbere. Ivyo ni vyiza, ariko no kwanza kuraba yuko ubishobora. Kuko kenshi iyo umuntu ashaka ideni ntiyibaza ibikurikira, natekereza canke ngo yumvire inkurikizi. Wewe washaka gushitsa iyo ndoto yiwe, ico bita ego canke ikintu kikunezereza wewe, ukavuga uti ndashaka ayo mafaranga kugira umwana wanje yige ngaha. Nta kibazo, si bibi, ariko nibatanga kuyagukata, mbega uzokomeza kuriha inzu ubamo? Mbega umwana azokomeza kuronka ibikenewe kugira ashobore gufungura nkuko wahora umugaburira? Ivyo ni ibibazo ukwiye kwibaza. Nimba iyo deni nibatanga gukata amafaranga udashobora guha amata umwana wawe, udashobora kuriha inzu ubamo, iyo deni ntikenewe. Nivyo ko turiyiga, niyo mentalite ikwiye guhindura, ivyiyumviro ikwiye guhinduka. Kuko je ndaza abantu bafise akazi keza, bafata amafaranga meza, umushahara kugira ko ahembwa n'amafaranga meza, ariko ugasanga ku mwisho nta kintu na kimwe aronka. Kubera iki? Barayakata ku buryo ata kintu na kimwe asigaranye. Cyangwa ibintu bita amakarte de credit, ugasanga ukuragura ibintu ku mafaranga udafise, batanga kuyakata ugasanga nta kimwe usigaranye. Mwibuke ijambo twasomye mu gusura mu Vyagezwe 28:12, Deuteronome 28 verset 12, yuko mu mpera y'uwo murongo avuga ngo amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Umugambi w'Imana, icyo Imana yifuza nuko nimba ari deni ni ukwiye gutanga ideni, si ukwiye gusaba ideni. Ariko gusaba ideni umuntu wese arahaca, sivuze ko ari bibi gusaba ideni, ariko nukurisaba uzi neza ko ushobora kugishura. Benshi badashobora kushura amadeni bayasavye bazi neza ko badashobora kuyishura, ariko ico bashaka bashira ubwenge bwinshi kuco bashaka gushikako. Usanga ushaka gushaka ikintu ukitaho cyane ico kintu ushaka gushikako, ariko niyumvira yuko hari inkurikizi mbi nivyamara kukunanira kwishura. Ni hamwe rero usanga bakubwira ngo ujya muntu n'umubeshi n'umuescro, kuko bavuga ati yaranyemereye ngo azonyishura ariko ntiyanyishuye. Rero harawe bigora, yayifashe azi ko ashobora kugishura, ariko ugasanga mu nyuma byamugoye. Ariko hari abandi baba bazi neza ko batabishobora. Ivyo nabizi ko nabiciyemo. Kubera iki? Kubera ngo yizera. Je kera narafata amadeni mvuga ngo ndizera, nubwo ntabona ngenda yishura, nkavuga ngo ndizera ko Imana izoyansubiza kuko ibona umutima wanje. Ivyo nuko utamenya dukwiye gukura.
aho ni handi bigenze nabi ucutanga urakemeye satani wagiriza satani ko ari we ariko kuzanira inyatsi ugasanga rero iyo nyatsi ahubwo niwe wayishizemo. Banza urabe ko ubishobora, utabishobora ni kuvuga yuko igihe nikiragera. Ntugende gufata inzu udashoboye kwishura hama ugafata ideni ugira ufate inzu udashobora kwishura mu buryo wewe n'umufasha wawe mushize hamwe ntavyo mushobora. Mutabishobora suvuga yuko muzoguma gutyo gushika mupfe, ariko igihe cyanyu nikiragera. Banza rero ugume kuri iyo nivo uriko. Ikintu gikomeye nshaka kukubwira nuko ukwiye kurindira isaha y'Imana, ntutange Imana, ntugende kuri nivo utarashikako, urindire igihe cy'Imana. Ivyo rero tubivuga neza ku munsi wa kane, kandi tuganira no kuvyerekeye ideni ryo kuproduza canke ry'umutahe. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza n'inyigisho nise ingene twonesha ubwoba. Uno munsi rero nashaka gusura kumera nk'usubiye inyuma gato ndabibutsa, twarumvise ko ubwoba ari igihushane cyo kwizera. Iyo ni ukubishira mu mutwe wumve ko ubwoba ni igihushane, ni umwansi. Nkamvuga umwansi, ni umwansi wo kwizera. Nimba ushaka kugira ukwizera mu buzima bwawe, umenye ko hazoza umwansi yitwa ubwoba. Igihe cyose ugize ikiri gutera ubwoba, ugatangura gukekeranya no gukura ivyizero ku Mana, kubona ko ibintu bigiye kubera nabi, umenye ko umwansi yamaze kwinjira mu mutima wawe agwanya ukwizera. Kandi ubwoba buzokoma buza. Wawe uri umuntu w'umugororotsi na Yesu n'imbaraga z'ubwoba, nawe uzogira ubwoba. Intumbero y'ino nyigisho zo kugira ntugire ubwoba ni kugira ushobore kunesha ubwoba. Twese turagira ubwoba. Hari igihe bihe ducamwo ukagira ubwoba. Ushobora kubona umuntu ukunda agwaye ari ku mfiro, uragira ubwoba. Nubwo uzi ko Imana yomukiza, ariko ubwoba buraza. Ntitubeshanye, tuvugisha ukuri, ubwoba buraza. Urazi ko Imana ishobora gukiza umuntu ukunda, ariko ubwoba buteza kuza. Wumvise amasasu y'ibako ararasa akwegera canke akaba amabombe, nta kuntu utogira ubwoba. Utagira ubwoba no kuri inconscient, ariko mu mutwe hakora neza. Ubwoba buraza. Waba ukomeye, waba uri umutunzi, waba ufise inkomezi, utegeza kugira ubwoba. Ariko ubwoba rero ntiwemere ko bukunesha, ahubwo wige kubunesha. Kuko ubwo bwoba ikintu burondera muri wewe, ushaka gutera canke kwataka ukwizera kwawe. Umwansi wa mbere w'ukwizera ni ubwoba. Ariko nashanda basigura ikintu kimwe, ukwizera hamwe n'ubwoba bifise ukuntu bikora co kimwe. Kuko ukwizera n'ubwoba vyose vyizera ibintu bitabona. Nk'uko urashobora kwizera ko umuntu agira apfe ariko tarapfa, ntarapfa mugabo wanze kwiteka ko agira apfe. Urashobora kubona ko baguye ku iyo ngwara idakira, umva nka kanseri canke iyindi ngwara idakira canke diabete, hama ugatangura gutinya kugiye gupfa. Kora bakubwiye abaganga yuko ugiye gupfa, urazi ko iyo ngwara idakira, ugeze kuri stade ya nyuma, ariko ugatangira ubwoba bw'urupfu, urupfu rutarahaba. N'ukwizera rero nako gukora gutyo nyene. Ukwizera wizera ko ibintu bigiye kumera neza kandi bigisa nabi, ubwo niko kwizera. Ariko wise ubwoba nawe yizera ko ibintu bigiye kumera nabi nuko bitaramera nabi. Urashobora kwizera urupfu ko rugiye kuhaba rutarahaba. Ni kuva yuko vyose bikora co kimwe. Ukwizera n'ubwoba byizera ibintu bitaraba. Ukemezwa ko ibintu bigiye kumera nabi, ukemeza ko agiye gufunga, ukemeza ko agiye kukwica bataranagufunga, ubwo n'ubwa bwoba. Ukizera ko bagiye kukwirukana mu nzu batarakwirukana. Kubera iki? Hari ibigaragara bikwereka ko bagira bagufunge, hari ibigaragara bikwereka yuko bagira bakwirukane, ariko wamaze kugira ubwoba bitaraba. Kuko twarabonye Imana intervena ku munota wa nyuma, ukabona gitangaza kirabaye aho utari witeze ko kiba. Bisaba rero ko wizera ko no ku munota wa nyuma, no ku isegonda ya nyuma, Imana irashobora kugaragara ikagutabara. Mwibuke abasore batatu twarabize ko Shadrach, Meshach na Abednego bavuga ati Imana dukorera bagira umwami irashobora kudukura mu kiganza cawe, ariko nayitobikora ntidushobora gufukamira ico kigomana cawe. Nuvuga yuko bari biteze yuko no gupfa bashobora gupfa, ariko bari bazi yuko Imana ishobora gutabara no kumurata wa nyuma. Kandi ko byagenze, umwami yarabafashe abaterera mu ntanure y'umuriro, ariko nibahiye ntibapfuye, kuko haciye haza umuntu wa kane ari marayika w'Imana arabatabara. Icyo rero nico cyerekana abantu bizera. Wizera arazi ko Imana ishobora gukora umwanya uri wo wose. Ariko ari itandukaniro riri hagati y'ukwizera hamwe n'ubwoba. Ukwizera kwizera Imana, la foi croit Dieu, wizera Imana ko ishobora. Hama ubwoba nabwo bwizera Satani, la peur croit le diable. Ivyo muravyumva? Nico gituma muzobona abantu baguma babona ibitangaza Imana ikora bakavuga ngo ni umusataniste, ni umuiliminati, bisigura ko bajya abantu bizera Satani.
sivuze ko atizera imana ariko bizera satani gusumba uko bizera imana. Ikintu cyose gitangaje kimusiga ubwenge abona ngo satani, abona ngo Illuminati, abona ngo Freemason, nuvuga yuko yizera cyane satani gusumba imana. Kuko uwizera cyane imana gusumba satani abonye ibitangaza bibaye mu izina rya Yesu, ikintu cya mbere abona ni imana ahicubahiro, kuko yabona ati imana irashoboye nta gitangaje. Ariko aho undi yizera cyane ubushobozi bwa satani abonye ibintu bitangaje, ikintu cya mbere kiza mu mutwe mu bwenge bwiwe ni satani. Kubera iki? Niwe yizera cyane. Aho niho ubona rero umuntu yizera gusumba uwundi. Simvuze ko imana atayizera, imana arayizera, ariko yizera cyane satani gusumba imana. Kuko wizera cyane imana gusumba satani, ibyiza byose abonye biciye mu izina rya Yesu abona imana gusumba kubona satani. Aho niho itandukaniro rihari. Rero kwizera birasa n'ubwoba, ariko itandukaniro nuko kimwe cyizera imana, ikindi cyizera satani. Ejo tuzokomeza ndabereka uburyo bubiri satani akoresha kugira zane ubwoba. Tubabezagire mugire umunsi mwiza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakengeri kugira mumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.